Mu mashuri ururimi rw'igiswahili rwigishwamwo, abigisha twavuganye bavuga ko ruharirwa umwanya muto. Abo bigisha batomora ko urwo rurimi rwigishwa isaha imwe ku ndwi. Naha nyene abo barezi bamenyesha ko ibikoresho nk'ibitabo mfashanyigisho bikenye cane mu mashuri. Abanyeshure ntibagira ibitabo bigiramwo, n'umwigisha nyene nta gitabo afise akoresha kuko n'ivyari vyarabonetse vyaraheze. Ubu ubajije no mu madosiye bakubwira ko ata bitabo bibaho. Abanyeshure ntibagira ibitabo bigiramwo, barabiramwo n'imyimenyerezo. Iruhande y'ivyo n'abahawe kwigisha ico kirimi ngo nta bumenyi buba buhagije baba bafise. Abigisha nabo nta bumenyi babifisemwo kuko vyavyigishijwe nyene muri ya ndwi bahora bigishamwo abigisha ya recyclage. Indwi imwe naho nyene urumva ntibiga igiswahili gusa, biga ivyigwa vyose. Abigisha baganire na RPA bamenyesha rero ko ivyo vyose ngo bituma ukumenya kuvuga ururimi rw'igiswahili kudatera imbere. Nta bumenyi buhagije, nta bumenyi abana bafise mu giswahili kuko ntibaronka umwanya wo kuciga, ntibaronka umwanya wo kukivuga kuko n'abakibigisha ntaco baba bazi. Abo bigisha bakaba basaba ubushikiranganji bw'indero kugwiza ibikoresho mfashanyigisho vy'ururimi rw'igiswahili hamwe no guha akazi abo kwigisha urwo rurimi bafise ubumenyi buhagije. Ururimi rw'igiswahili rwari rwashizwe mu vyigwa vyigishwa mu mashuri mu Burundi mu mwaka wa 2007 bikurikira ukwinjira k'Uburundi mu muryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko.